ego nariko ndamwishura sinzi ko yashoboye kumva inyishu yose hanyuma kugira ngo ace yigira ko reaction numvise umenga ariko afata rede tabara nk'ikintu kiri ngaha ku ma réseaux sociaux urumva n'iciyumviro n'ibintu turiko turavuga gutya aravuga ati n'abandi bose bakurikiza ino nzira juste bavuge gutya namubariye ati nimba ibi ari ibintu turiko turavugira ngaha nyene ku ma space tukavyumva mu kanwa k'abaperezida tukavyumva mu kanwa k'amakungu tukavyumva abantu bose bariko baravuga ico kintu ari ikintu juste kiva ku ma space nyamanza nimba ari iyo nzira nimba ari ukubona rero tabara mugani wawe n'abandi barundi bose nibagira ama space pe bakora ibimeze nka rero tabara ariko ico no kubarira coco rero tabara si space si ibi byo ku ma réseaux sociaux iyo tukubariye duti n'abasirikare duti n'abantu bari ku rugamba ati hariho chef d'état major yuko bahari twe turabizi ko bihari kandi nawe ndabizi ko ubizi ko bihari nico gituma rero nta kamaro mugabo ushatse kuvyita ko bidahari nta kibazo pe ukumva yuko impanuro iyo wumvise leta tabara impanuro wotanga ari uko abantu bakora ama space nyene bakagira ivyiyumviro nk'ivya leta tabara nabo nyene bakagira n'ibindi bisa gutya bishoboye kugira inguvu nk'iza leta tabara n'ukuri nibabikore ahubwo habeho na byinshi cyane gose kugira ngo turwanye dusenye irya CNDD-FDD ziri ku butegetsi yego ngira ngo yosubirana ijambo hanyuma twakire n'abandi. Ego mwakoze n'umwanya muto burya rede tabara nkuko muyivuga ahubwo cyane burya ikintu cyose ni ideology rero nuko mushirikira ideology ndavyumva uko burya rero ikintu cyose gitangura kubaho muri politike hamaze kuba ideology ariko rede tabara ahubwo abantu bose bagomba kubohora igihugu vy'ukuri muriko murabigisha kandi n'ukuri mukora ibintu vyiza cyane abantu bagomba kubohora igihugu c'u Burundi bavyumva babishaka si ngombwa ngo bice muri rede tabara honyene oya si ngombwa ngo bice muri rede tabara honyene hari n'abandi bashobora kuba bishoboye bakaba bavuga ahubwo mukabona murabigisha neza rega umuntu yigira ku wundi ni ukuri ivyo muvuga ni ibintu bikomeye cane mpa agaciro ivyo muvuga apana ibikorwa rero ahubwo abantu bashaka kubohora Uburundi buboshwe kandi hakaba hari na ideology ya genocide ideology genocide ubona yuko hari n'amaradiyo avuka nka RTL aho ivyo bintu bikaza ari ibintu nyene biza bifise ibintu bifise ideology ya genocide uko burya ideology niyo mbi niyo ngaruka mvuga ariko hari ideology ariko imanza gatoya nkubaze nta na rimwe wewe urigera wumva n'amatwi yawe leta y'u Burundi gisoda c'u Burundi kivuga yuko cagiye muri Kongo kurwanya leta tabara nta na rimwe urigera uvyumva mu matwi yawe ndiko ndabesha hamwe nuvuga ngo ndiko ikintu nigeze numva yuko hari ukuntu bavuze yuko rede tabara ngo hariya za Gatumba ngo bateye bavuga uko nyene ariko igisirikare cari kiri muri Kongo nukuri bikaba byaravuze ngo bagiye kugwanya rede tabara pe ivyo no bariko ndabesha ntabwo numvi ntabwo ivyo bintu jewe ntavyo nzi ntabwo nigeze ndavyumva ariko nzi yuko harigeze kuvugwa yuko bateye mu Gatumba haraba no kuntu none wewe Rwanda bahana ko byigeze kuvugwa uvuze ko byigeze kuvugwa ibyo mu Gatumba ukavyumva wavyemeye gute hariho uwundi muhari wigeze wumva uvyiyemerera ukavuga ko wakoze bijya bikogwa inyuma yaho wigeze wumva uwundi muhari justement no vyanteye amakenga kuko urabona yuko CNDD-FDD ifise amayeri menshi ikoresha irashobora no gukoresha iryo zina rya bon example ntaze si ukuvuga ko ari byo irashobora no gukoresha iryo zina rya Rede Tabara
ntabwo kuvuga yuko mvuze ko ari none yoka uvuze y'abantu 19 batanzwe n'u Rwanda bagatangwa ku Burundi baretabara ubwo n'igihugu cy'u Rwanda cabeshe canke bariko barabahanahana ivyo byo wavyemeye gute wavyemeye ku rugero rungana gute bijya bintu Jesse navyemeye muri politiki hari ukuntu amapolitike burya y'ibihugu aragoye ko abantu barashaka kuvuga ibintu ahubwo cyane mbega ko iki batari gutanga abantu bari niba bajya abantu bavuga ko bari ko bagwanya igisike cy'Urundi hamabiri baribesha bari mu ntuze mu kibira hama baca bagenda baribesha baca bagenda inyungwe bagenda nyungwe hama igisike cy'u Rwanda kirabafata gifata abasirikare bato kibahereza Burundi bijya bintu Jesse ibintu twemaje noca ko ndiko ndavuga cyane ariko je ndiko ndavuga ku rwego rwo hejuru cyane rwego hejuru niho hari ikibazo ariko n'ukuri mubandanya mwigisha uko abantu babishaka bagomba kubona igihugu niba bariho pe muriko murabigisha ariko muriko mukora neza rega burya ariko abagomba kubura igihugu ntabwo dushaka yuko utwemera ko turiko turakora neza kuko nituri abasazi guhera mu mwaka wa 2010 haraheze imyaka 15 hariho n'ibindi umuntu yokora ahubwo reka uzoze muri DM kugira ngo umuntu agufashe kubera ivyo ufise ko amakenga ushobore no kubaza n'ibindi kugira ngo umuntu agufashe umenye utundi twiyongera kutwo uzi kugira ngo ubone mbabaya gato ava do partir nuko ni umwanya muto unagomba hari ikintu mfaso indondetse yavuze aravuga ati burya ati we nyamanza ati uhindura n'amazina ugenda mu ego nivyo kandi tuvuga n'ukuri kugaragara pe ati nawe kamuri anonima ati kurukingira umuryango ari ati nawe ukingira umuryango ati bayaga Darisi nawe ati wiyumvire nk'umuntu watwara abasirikare baredutabara ati nawe akingira umuryango ufise hari ngacanaje nkibaza makenga nta muryango yoshobora kuba we ntiyarafise abandi bagiye barabohuza ibihugu burya nta miryango bari bafise nko mu Rwanda bo bahina bajya nka Kagame mu Rwanda hari imiryango y'abo byinshi yahuye na jenoside ko batutsi hama rero Jesse numva yuko ico kintu ndi conveki mugabo hagiye buke bantu kwigishanya gahoro gahoro ikintu mwana mvuga ibintu byo gupimana sinzi ari byo cyane umuntu ukuri je namuvuga ukuri kuragoye mugabo umuntu akagenda gahoro gahoro ngatumvise umunsi ko ushaka umuntu yabaje ikibazo akamona ukuri kandi tuzogufasha kugira ngo kuko ukuri si iby'umuntu ukuri nyakuri si iby'umuntu ashaka kumenya ahubwo nivyo amenya atarazi yanabigenzura agahamya ukuri si biri mu mutima w'umuntu ashaka ko umuntu avuga noneho yimyumvire oya ukuri ni abandi makuru umuntu abona ashobora kubona maze kuyakira akayagenzura akangamwo ikindi kintu arazi bica bigirwa nuko uwo muntu afise ukwizera iyo adafise ukwizera naho arabandanya agahangana hama ikintu cyose kiba gifise impamvu yacu hama umukuru nk'uyo ntaboneka kubera ko abantu babyifuza ntagaragara ko abantu babyifuza agaragara kubera ko hageze kandi si kinyegezwa washaka ureke kwibaza ko twebwe canke n'abandi hariho abandi turiko turakorera publicité ko turiko turashusha ibimashini kugira ngo imashini itembere amavuta mu mashini atembere oya sibyo twege ivyo dukora turabizi kandi tubikora kinyamwuga n'ivyo tumaze gukora byose twabikoze kinyamwuga n'uwo muntu rero azoboneka
uyu munsi ntiturabona impamvu ifadika ituma umuntu nka wewe avugira muri anonima n'abandi ashobora kuvuga ngo naka naboneke ishusho yiwe, naboneke isura yiwe, turashaka kumenya, ntitubizi ariko ntibiri muri tactique yacu, ariko nihagera n'abandi utazi utarabona uzobabona, n'abandi utarumva uzobabona amaso mu yandi. Ariko hari igihe ngo amatwi arimo akumva, ari igihe umuntu ushobora kumubwira ati iki kintu ndakikweretse, urabona ari ibara riri, ukamwereka ibara ryera akubwira ngo ririrabura, aba afise impamvu yo kuvuga ko ryirabura. Wamwereka ibara ry'icyatsi akubwira ngo risa n'agahama, aba afise impamvu zo kukubwira ngo risa n'agahama. Kandi kenshi ntiba bikenewe kwinjira mu mpari n'uwo muntu, aba yakubwiye ibyo abona aba yakubwiye ibyo abona, ariko haba hariho ukuri hagati y'ibyo bibiri. Rero igihe kigeze muhari uba warateguye muri tactique zawo, abo bantu bose muzobabona. Ariko ku bindi utazi, nimba ushaka kumenya, urashobora kwegera umuntu uwo ari we wese muri aba bose wumva dukunda kuvuga ibiganiro tugahanahana ivyiyumviro, akakuganiriza, mukaganira, ukamubaza ikintu cyose ukeneye kumenya, hama ushaka ugatera intambwe ukinjiramwo n'indani kugira ngo n'ibindi ibyo uza wumva ngo yangojewe ngo mfise amakenga, ayo makenga agahera. Ndondeza sinzi ko hariho ikintu bashaka kongera ko abandi. Ego je nari mfise akabazo nagomba kubaza Nyamanza, ko maze kumwumva kenshi kandi n'ibibazo aba ariko arabaza mba numva. Nyamanza wugare mikoro kugira ngo wumve neza ikibazo atamaye ko arimwo, hama uze ku. Ego ni nkwakuze yari yuguruye mikoro, nkwakuze iyo wuguruye mikoro ari wundi muntu ariko aravuga, ari ukuntu umuntu umenga bishe bijamwo amaeko, nije ndugara mikoro, witonde gatoyi ntaco ucuronka umwanya, nawe ndazi ko ufise ico wagomba kongera ko kuri ibi. Nyamanza, iyo ndiko ndakumva mpora numva umenga uri umuntu nyene n'ivyo bibazo uri kurabaza, numva umenga uri umuntu wewe wumva ko ufitiye ubwenge bw'ukungana ibintu bishobora kugenda kugira Uburundi bubohoke, ibikenewe gukorwa, ndumva umenga ububizi. None nimba reka dufate ko leta abantu ntibaho, ni ibi biri ku marezo sosiyo gusa, woba uzi uwundi mugwi n'umwe w'abarundi wafashe imbunda, ufise imbunda, ukeneye kuja kubohora igihugu c'u Burundi, hamwe woba utawundi mugwi n'umwe uzi umaze gufata imbunda uzifise uno munsi kugira uje kubohora Uburundi, wewe wodusigurira yuko biva kuki? Kuko nyene numvise uvuga FPR, abanyarwanda barafashe imbunda baragenda kubohora, numvise uvuga M23 barafashe imbunda baragenda kubohora. Mbega twebwe abarundi woba wibaza ko byoba hamwe woba utazi uwundi mugwi na leta itabara itabaho iyo myaka yose nta n'ivyo wigeze wumva n'ivyo bakoze, wewe nk'umuntu afitiye ubwenge bw'ukungena ibintu biteza kugenda, wotubarira yuko ari kubera iki atahari n'umwe uhari ku bwawe ufise imbunda uno munsi kugira ngo ugende guhangana no gutabara abarundi? Hanyuma wewe nk'uwo muntu afise ubwo bwenge wotubarira ikintu uri kurabukoza kugira ngo Uburundi buhoke? Urakoze. ariko hari nabuje gatoya, nsubiramo gato. Ego nshobora kugusubiriramwo. Nyamanza, ndakumvirije wovuga yuko leta itabara usa nk'umuntu ntayo wumvise, ntayo uzi kwibaho, ni nk'icuka n'ivyo yakoze, ni nkaho utanavyemera, wibaza ko bishobora kuba biri CNDD-FDD. Ariko Nyamanza, je ndakumvise ndakumva nk'umuntu, niyo maze kukumviriza, nk'umuntu yoba yari afise ubumenyi mbese n'ubushobozi bwo kugira ngo akore neza ivyo leta, ikintu kijanye no kubohora Uburundi. Uravye ibibazo Uburundi bumazemo imyaka myinshi, Kakamuna yariko kubarira ati kuva mu mwaka w'1010 bibaza ko turabasaza ivyo turiko turakora.
ko twe tuzi ko turiko turabikora. None ni gute Nyamanza wotubarira ati ni giki wewe muri ico gihe cose wakoze ubwo bwenge bwawe uriko urabukoresha experience yawe kugira ngo igihugu c'u Burundi kibohoke? Wotubarira ibyo uriko urakora, ibyo wakoze, canke wotubarira ko wowe uzi uwundi mugwi atari Rede Tabara ufise intwaro uno musi ukeneye kuja kubohora abarundi? Kuko ico numvise co ikijanye n'u Rwanda urazi ko wavuze FPR n'abanyarwanda barahagurutse baraja kubohora, wavuze M23 n'abakongomani barahagurutse baraja kwigwanaho nabone. Abarundi none nawe ku bwawe Ganyamanza ni giki coba kibura kugira ngo natwebwe twibohore, hanyuma ubwenge bwawe ubushira hehe kugira ngo Burundi bubohoke? Urakoze, sinzi ko wanyumvise. Nyamanza oui mfaso indondeza nakumvise ivyo uvuze ndavyumvise. Ubwenge bwanje aho ndabushira ubwa mbere bwogo ntangura kubushira kumenya ukuntu CNDD-FDD yaje ku butegetsi, nkagenda nkiyumvira ukuntu bashitse ku butegetsi badafashe igihugu ku ngufu, kandi gufata igihugu ku ngufu burya ni ibintu atari na vyiza mu banyafrika. Sinkunda no kuba ndanabicyumva mu mutima wanje. Rero CNDD-FDD yazanywe n'ikintu c'amasezerano yarusha. Oya, CNDD-FDD imaze ku butegetsi imyaka 21. Ndibaza ko ukungene yashitse muri iyo myaka 21 wararonse akaryo ko kuvyiyumvira, ukungene yatwaye navyo nyene wararonse umwanya utari muke wo kubona uko ikiratwara. Je nkubajije nti ubwo bwenge bwawe na experience yawe uri kubishira hehe muri uwuhe mugwi ubohora Burundi? Ubwenge bwanje na experience yanje sinzi ko ndabuciriyemwo. Yego nivyo. Ubwenge bwanje na experience yanje ndabushira mu bantu twari dusangiye twumva ibintu bimwe kumwe, tukagenda inyuma tukiyumvira ukuntu atagitangaza na kimwe CNDD-FDD yokora ngo kidutangaze uko tuzi ivyo yakora. Rero niyo mpamvu je kumbwira ngo bamaze imyaka 21, je ndakubwira ikintu kimwe. Ico gihe muri 2002 no hari muri 2002 bagwana. Ico gihe haravugwa ibintu byo gusinya amasezerano akashete na Pierre Buyoya. Sizo umuntu abwiye nti ari biti abana ko abantu bagenda bavuga bakavuga no byani ndakubwire nti aba bana abagozogomba guhunga igihugu bazogihunge 2015 burya none bari abantu bagenda kwica imiryango y'abatutsi. Abatutsi nibo babagwanye mu makambi. None abo bantu ikintu umuntu yorondera ko ni giki bagenzi inshuti? Jewe nta sino basiripri yuko ari ikintu CNDD-FDD yokora n'ikintu na kimwe ciza. Niba barakora bijya bintu bakaba barushikisa experience yaje n'ubwenge bwanje ndabushira muri ba bantu bumva impamvu gituma CNDD-FDD itari kutegeza kuza ku butegetsi. Uko bwa mbere bwo na mpengunza yaciye bajyana cyo gupfa. Cyari kihari mu Burundi igihano cyo gupfa je ndagishigikiye na gato pe, ntabwo ndagishigikiye. Biriya gihe byari bihari. Rero habura karaba abo bantu ngo hari ikintu muyoborondera ko atari gutunganya. None abo bantu baje kubereka ahubwo bajya n'abantu bari kuja mu gutungane. Niyo mpamvu ndikushika nisa na CPI bayivuyemo igaruka kubarondera ko barabaye igihugu bamaze kuroha igihugu aho bukitwaje imbere bakagira gute ehera abagenzi inshuti bahesha barushiraho haco bataronse bavuga yuko bagwanira kugira ngo igisirikare c'ubwoko bumwe Nyamanza munyihanganire ndabaciremwo ikibazo. Nibaza ko mutacumva neza
abo bose mumaze ndakumva abo bose mumaze guhura ivyo byose mumaze kubishikako uno munsi muriko mukora iki ko twe turiko tuvuga tuti Rede Tabara ikiganiro ni Rede Tabara ijwi ry'umubabaro w'abarundi iryo jwi ryanyu muriko murikoze iki muriko murivugira hehe kugira ngo tubashigikire kuko twebwe dukeneye ijwi ry'umubabaro w'abarundi niryo turiko turaganira kuno munsi twe turavuga yuko Rede Tabara ari ijwi ry'umubabaro w'abarundi twebwe ivyo turiko turaharanira turiko turabivuga ivyo turiko turakora turiko turabivuga wewe Nyamanza ahubwo turiko turaguhamagara ati hamwe wowe udafise aho uri kuraserurira uwo mubabaro turakubarira duti uwo mubabaro nguyu turawuzi Akamuna yabigarutse ko yavuze ibitari bike n'imbere yaho byavuzwe wavyumvise tumaze umwaka wose turiko turakora ibiganiro wewe Nyamanza ijwi ry'umubabaro uno munsi w'abarundi ijwi ry'umubabaro wawe nabo muvyumva kumwe muriko murivugiriza hehe wotubarira nawe nimba nta na hamwe ufise muriko murabivugira karibu cane gose muri Rede Tabara ko twebwe turabarundi nkamwe bwatwe twavuze dutireka dushire hamwe inguvu kugira ngo dukomere kugira ngo ijwi ry'umubabaro w'abarundi rihebe ryumvikane hanyuma muri iryo jwi habeho ukubohoka kw'abarundi sinzi ko nimba nta na hamwe muriko murarivugiriza kuko je niho ndiko ndakubaza nk'umuntu navuze ntimaze kumwumva nkumva umenga afise ubumenyi muri ivyo bintu nkumva umenga abifisemwo experience nimba nyuma y'ino myaka yose nta na hamwe muriko murabikorera rero karibu canke mudutumire mwebwe uvuze neza tumudutumire uvuze neza pe ariko nta gupingana ko ariko ico muvuze mfaso ndonde zake irumvikana cyane tumudutumire ego na cyane cyane abarundi ahubwo twagomba kuja hamwe twese kugira ngo nyine twibohore uko igihugu kiborwa n'abantu bavyumva kandi bafise ubushake ariko naho nyine akara abantu bakora ibintu biri mu muco naho nyene uko umuco waje urakenewe rero nk'ukuntu mwambajije muti ijwi ryawe ukoresha imeze gutegurwa hehe burya Seride David maze gushika ku butegetsi abantu benshi rega abantu barazimiye hari n'abantu bazimiye mu mitwe abantu benshi barazimiye kugira abantu bazotorane nico gisaba kugira gahoro gahoro mu rugendo runini umwanya buke abantu kugira ngo batorane uko abantu benshi barabaye disperse psychologiquement pas psychologiquement yonyine ahubwo hari n'abantu urabona ko abantu benshi twasanze mu bihugu ubuzima bugoye byose bidakarema niyo mpamvu Nyamanza sorry cyane yakubajije ati ivyo wavuze byose twavyumvise nk'umuntu byumvikana ko ushobora kufise experience kandi nawe iciza nuko twumvise ko uvuga uti bajya abantu nta ciza bajya abasendefdede nta ciza cabo nta ciza co bava ko turabazi guhera kera bisigura yuko hariho umubabaro abanyagihugu bafise none uwo mubabaro ni hehe wowe uri kuravugiriza karuru wewe kugira ngo duhamagare nimba atahari ukwemera tukaguhamagara ukaza tugafashanya kuvuza karuru nico kibazo yakubajije dufashe aho kugira ngo duhe ijambo cyane gose gufashanya kuvuza karuru ariko singomba tugafashanyiriza muri Rede Tabara ntabwo ari ngombwa aho bera tucicisha muri Rede Tabara cyane tubwire rero n'ubundi gice gituma twakobariye dutumire nimba ufise ahandi na wewe dutumire impaka muri Rede Tabara dutumire nimba hahari ushobora kuhatuyagira kugira ngo dazi ushobora kuhatuyagira twe tumaze umwaka wose turiko turavuga Rede Tabara imaze imyaka kuva muri 2011 bariko baravuga ivyo bariko barakora
bakavyerekana nawe ushobora kudutumira dushobora kuba tutahabonye dushobora kuba tutahazi ushobora kudutumira canke ukaduha ico cizere kuko je sinumva umurundi yogira iyo constat kuva ingene CNDD-FDD yashitse imaze imyaka 21 ni ukuvuga ko umwana yavutse CNDD ishika ku butegetsi ubu ariko ararongora hariho n'abamaze kuvyara ni ukuvuga ko igihe kihaciye si gito ukungene CNDD-FDD ivyo yakoze iri mw'ishamba umwana yavutse ico gihe CNDD-FDD iri mw'ishamba iriko irakora birya bintu ubu ari hafi kuronka abuzukuru ni ukuvuga rero kubibona twe ico dukeneye kumenya ni muriko mubikoze iki ko mubibona mudutumire mutubarire muti turiko tubikoza iki canke naho nimba mutagomba kudutumira canke nimba atahari muriko muriyumvira kandi n'ibisanzwe abarundi ni benshi babibona ariko batazi ingene babikenyura natwe twe turababariye duti karibu rero kuko twebwe turabarundi iyo CNDD-FDD twarayibonye ingene yagwanye twarayibonye turi kumwe nabo yakomerekeje ariko bo bavuze bati twe ntituguma twibaza ntituguma turaba gusa ahubwo twebwe turagiye kuyisenya mwe rero muriko muyisenyera he nico kibazo nimba ntahari nibisanzwe ni benshi batahafise nimba hari karibu Ndondeza jango mba kugenda ureka cyangwa ndamwishyura kibazo reka mwakuza kwishura sha je ndakubwira abantu nk'abo turamaze guhura nk'aburo ariko aravuga umenga kwa niba abandi bita ba penseur de la guerre ou bien de la guerilla kubera ndibaza yuko sinzi ko ntabyumvise neza we yagombye kwerekana ko Red Tabara idahari hanyuma numvise ko avuga ama revolution no mubaza karorero Nyamanza woshobora kumbwira izina ry'ukuri rya Fred Rwigema Nyamanza urazi izina ry'ukuri rya Fred Rwigema ça c'est un grand problème rero urumva uri kurafatira ku bintu rero yitwa Ntuzema Emmanuel Gisa reka mvuge rero iyo bariko baragira intambara za Kanyishamba birafise amafaze bicako kandi igihe bagusiguriye uzobabona ndibaza nka Adolphe yaratwaye ibiro bikuru vya gisirikare vya CNDD-FDD ntawe waruzi nande ikengurukiye ndibaza yuko atawe waruzi baratwaye ibiro bikuru vya gisirikare vya CNDD-FDD araba FDD nuko bagiye kuboneka Adolphe bagiye kumubona atashira nkuruziza peut-être ntawe wari umuzi wagiye umubona mu biganiro uno musi woba nk'ibiganiro CNDD ihamagaye ibiganiro ngira wo babona yuguru ibiganiro cyangwa ukazobabona mu kindi gihe habaye ibindi bikorwa runaka cyangwa habaye ibindi bintu bibana n'intambara rero iyo uri kuravuga ugomba ndakubera clair ndumvise yuko umenga nta bikorwa barakora no kwibutsa yuko kugira imbibe z'u Burundi zugagwe entre u Rwanda n'u Burundi byabaye ku bikorwa bya Red Tabara bakoze hariya iburinga hariya ahantu bita Vugizo hamwe no kuri Kajeke kandi warashoboye kubyumva utari kuravyirengagiza hanyuma leta y'u Burundi oya kuri no reka mvuge ku buringa ni hajya hegereye no ku Mpanda hajya bahamba abantu bashingura abantu iyo niyo sende ivyo rero nivyo umurebera ashoboye kugira numvise umenga urazi cyane vya rebere ashoboye guhindura style de vie y'igihugu ni uko abakomeye kandi abafise inguvu reka ndakwereke rero ndayishimiye igisirikare cy'u Burundi kugenda ikongo batanguye kugenda gwihishwa guhera za 2017 bavuga yuko bagiye kurondera Red Tabara haca haba amasezerano ya mbere entre Tshisekedi na Ntuzenya na leta y'u Burundi baremerera igisirikare cy'u Burundi yuko ubu ko babemereye ko bashobora kugenda guhiga Red Tabara hariya ikongo ntabyo bashoboye mu nyuma ndayishimiye amasezerano agira kabiri
n'igihe Ndayishimiye arenze ku masezerano ico gihe niwe yatwara irya East Africa Community. Igihe igisirikare cy'u Burundi hariho n'ibindi bisirikare hariya muri Nord ya Kivu carenze ku mategeko, mu nyuma baragirana amasezerano ya kabiri, igisirikare cy'u Burundi kigenda hariya muri Nord ya Kivu. Rero ikintu catumye ahanini Ndayishimiye agenda gukora nayo makosa nuko Red Tabara yari ihari kandi yari maze gukora ibikorwa byinshi, bagusiguriye ko n'abasirikare babo batwawe na bashoboye gushikirizwa hariya ku mupaka wa Gasenyi hariya ku Kirundo, najya yandi mechanism ishinzwe ibintu byo kuraba by'igisirikare bitwa na CGRR, barabonetse ko ari ingabo, n'igihe babafatwa barabonye ko ingabo zari zifise ibikoresho nk'ingabo zibushitse ushaka bya communication cyangwa byo kurasana. Rero ibikorwa bya Red Tabara muri oni bama babivuga, nta hantu hose Ndayishimiye batamusaba kuvugana na Red Tabara, n'abantu muri Union Européenne baragiye baramusaba ni mugende mumvikane. Ndayishimiye wenyine arabivuga ngo nibatahe, ngo wiyagiriza ngo naco ngo uzi ko ataco yiyagiriza ngo natahe. Rero ntukagombe kwitoza utunyoni, nakumvise uri kuravuga ibintu kandi usanzuze ibikorwa bya Red Tabara biravuga, kandi ku marezo sosio urabibona, nta ngabo zitagira umutware. Umukuru wabo aramaze kubivuga, ubutware bikuru, ibiro bikuru bya Red Tabara Bayaga Dondas. Rero hariho n'umuvugizi wabo Patrick Nahimana, hariho n'aba baremesha ikiganiro. Uko ni ibintu vyerekana yuko Red Tabara ikora ibikorwa bikora inka kandi akaba ari bo bagwana urugamba ruzotuma na CNDD FDD ishobora gucunya ikemera ibiganiro cankwe ikahava. Kandi abantu ntibagwanira ku mwanya, abantu bagwanira yuko bazoshika kuri objectif. Sinzi rero nakubajije ibibazo ibi byo kugira ngo umuntu mubone cankwe amazina, ni ibintu bikoreshwa ahantu henshi, ndashobora kuguha ama example y'abantu benshi. Wavuze za Mozambique, sinzi uko uzi ce qui s'est passé muri Mozambique cyangwa n'ahandi, ni henshi amazina yatashoboye kumenyekana, yahinduwe, abantu batashoboye kubamenya, n'ama strategy akoreshwa muri geri. Rero ntusubire kuza ngaho uvuga ngo Red Tabara ntibaho ibikorwa byabo, kandi uzi ko bimaze kuvugwa, bimaze kwandikwa, kandi n'isi yose ibizi. Sinzi rero icyo ushobora gusubiza. murakoze ndimva mweko muranyumva. Ndakumva. Reka abandi bavuge, ariko John ko nimva ndimvamwo sinzi ko. Okay, urakoze Nyamanza. Oya nagira nsezere gato. Mwakoze nawe, kandi twafashe umwanya ukwiye kugira ngo oya ndindira gato ma inkanda basezere. Je cyo novuga nukuri sindiko baca intege na gato. Oya komeza turabe kuntu zo kwenda nkora kete intango yamugoye. Muranyumva? Ndakumva, nako ndakubwira nta nubwo wo bishobora kuduca intege kuko ntibiri mu bushobozi bwawe. Yego bandanya. Yego nta bushobozi ndabuhisemo pa cyo muvuga nicyo. Je gusa n'amakenya amashikiriza simba ndiko ndapingana gato cyangwa ndiko ndagwanya ibintu abantu baba barashizeho, cyane uburyo bwose igihugu c'iwacu cobohokamo ubwawe kabohoka neza. Nta kazi na kimwe kihari pe. Jewe gusa kuko ni urgence, nimba bo bishobora kare, mwebwe mubishoboye kare, abafise ideologie ya Red Tabara na MSD nta kibazo, babishoboye nta ngorane.
hama haje abandi bakaza inyuma yabo kuko burya erega umugabo yigisha uwundi hari n'igihe wowe n'abandi baba bafise ko nabo bikora ugasanga nabo barashoboye kubora igihugu cyane cyane igihugu nuko cobohorwa ntibisaba ngo rero dutabara ntibisaba ngo ninde cyane cyane nuko igihugu cobohoga tukava mu bantu bafise jenoside igihugu akaba niba bose igihugu kiba igihugu kitari ikibazo cy'ubwoko aho umurundi wese yabona ko ari umurundi atibonamo ubwoko yabona ko ari umurundi ama uburundi bukaba uburundi buzima bw'amata n'ubuki nk'uko basokuru babivuze rego no hano kuri komeza ku rugamba mukomeze kuri uko nyene ariko ntimuzibagire yuko abanyamurenge nabo bafitiye ideni murakoze merci urakoze abuvuze nta deni tubafitiye kiretse nimba bagutumye ariko nta deni kuko tubana nabo twakoranye nabo twafashanije nabo dufashanya nabo mu bishoboka mu byo dukorera mu bice byabo n'ahandi kandi nta kibazo na kimwe twigeze tugirana kandi nta nico tuzogirana ahandi naho ndumva uzi byinshi turaguhaye ikaze na karibu kugira ngo nawe ejo ntuze wite kwibirake ntuze wumve uri ridicule kuvuga ngo bari barambwiye ngo nanje ningire ico mvuze ariko ndera amaboko n'ibindi ejo kugira ngo ntuzuvuge ngo iyo nanje ndabimenya nico tuba tudashaka kandi ni nayo mpamvu tuba dufata bene uyu mwanya tukaha ijambo uwo ari we wese akaza hano akavuga tukamuha mikro hari igihe no mu byo aba ari karavuga havamwo inyishu canke hariho abava mu rujijo twebwe ntawe uducarenjinga kuko turwanira ukuri kandi uko kuri naho ni kumwe guca mu ziko nigushe kandi kurahanda kuranababaza kuri bamwe sinzi Ntwari Mathias siko hari ikindi wari wateguye nabonye wagarutse no nkakuzi sinzi ko hari reka mvuge gato akamuntu ncangenda kandi mumbabarire yego nashaka ndamubwire uyo yitwa Nyamanza revolution zose zibaye zihora zica ku ma etape atatu baravuga ngo c'est ridicule et puis c'est dangereux et puis ça devient évident rero iyo misi yose bitanguye inyifato nk'izo zirahaba ku bantu benshi baravuga ngo bona abasivile ngo ntavyo bashoboye bagize des opérations kwicisha abantu nibiki ni kuroha abana ni kubesha abana mu nyuma uno musi Rede Tabara iravugwa ibyo byose barabiciyemo uno musi n'ingabo emwe zibushitse ariko ibyo bintu byose we ndumva ko ugomba gusubiza abantu kuri etape ya mbere ngo biki ngo ntibabishoboye ubwo mumeze nk'abandi bahora babaza ngo mbega ngo bayaga ngo yari umusoda nkashaka kukubwira rero yuko umusoda wese définition umusoda wese c'est un ancien civil kandi akasubira akaba umufitire civil umusoda wese ubona yari umusivile nta muntu avuka ari umusirikare kandi umusirikare arakukuruka agasubira mu buzima bw'igisivile ibikorwa bya Rede Tabara rero ni ngabo zirushitse umwana yaravutse arakuze kandi akwiye ibimukomeza wowe uziko nambe uburundi ukeneye kububohora baguhaye karibu kandi twaguhaye uburorero bwinshi ibikorwa bya Rede Tabara birahari utagombye kubyirengagiza twaguhaye akarorero ko turakubaza izina rya Rwigema ntavyo waruzi twakubwiye yuko yitwa Emmanuel Gisa ko yari rya Fred Rwigema yagiye ni izina yitiriye undi muntu yari Nyenzi rero numvise iyo uje kuvuga ku bantu ukaza wigira umengura umu specialiste umu penseur de la guerre
kandi uzi ko igihugu cyawe kiri mu ngorane ukagomba kubigira nka nkana ukamenya ivyo bintu bihari tuzi ko ingabo ziri hariya ziriko ziragwana n'ubu ziri ku muriro hariyo bariko barabibimuga abapfa abafatwa rero tukakubwira nuzi utabare igihugu kubera kugwanya Leta Tabara ntibizoshoboka ntizohagarara idashitse ku kwihangiro yihaye rero tukavuga yuko igihugu kiragwanirwa kandi utakigwaniye hariho abakigwanira murakoze Anamwona rafiki yangu nakuita, usikate tamaa kwa uhuru wetu. Ndugu yangu sikia kilio, siku moja tutashinda juu, kupitia milima na maumivu. Uhuru natuita tena, unakumbuka siku tulizoshiriki kutembea usiku bila hofu, Lemera, Masango, Kitoga pia, Magunda bado ziko moyoni. Unakumbuka adui wakikimbia, hofu na vicheko katikati ya vita, ingawa njia ilikuwa ndefu, tuliendelea kuwa imara. Rafiki yangu nakuita, endelea kusimama kwa uhuru wetu. Rafiki yangu nakuita, usikate tamaa kwa uhuru wetu. Sasa uko mbali ugenini, ukilala salama kila usiku, usisahau uliotuacha kwenye misitu baridi ya Itombwe. Unakumbuka mlima Kageregere tulipopanda tukitafuta kuni? Unakumbuka mto Ruzizi, siku 3 ndani ya maji baridi? Mtopeleka wimbo wetu, milima ituongoze usiku, msitu nanong'ona pole pole, maneno ya matumaini na uhuru. Marafiki tuliowapoteza, kumbukumbu zao zinaishi ndani yetu. Futa machozi ndugu yangu, tumaini linabisha mlangoni. Rafiki yangu nakuita, endelea kuamini uhuru. Watu wangu sikieni sauti, siku moja tutapata amani. Murakoze cyane, reka turashimiye Nyamanza ku mwanya utari muto tumaranye turiko turavugana, ariko biba ari byiza kandi biri no mu muco wacu ko nta buhoro uko yabaye, kandi ibigirwa n'icumba icerekwa n'ikibona. Na ba Tomasi ejo cankwe
hirya y'ejo bazobona ukuri kwiyandika ku ikaramu ku rupapuro rwera imbere y'amaso yabo. Reka muri kino kiganiro duhe ijambo Gikwerere nawe tugire igihugu. tugira igihugu kandi tucitangire. Nizera ko mu nyumva. Turakumva neza. Yego, murakoze kumpa ijambo, nongera nshimira kandi abamaze kurifata imbere yanje, nshimira n'abari ngahanye bateramiye muri kiganiro kugira ngo dusangire ijambo no gusangira iryo jambo. Ego, intango iri jambo ry'umutwe rivuga ngo rege tabara ijwi ry'umubabaro w'abarundi. Urumva ijwi ni ikintu gishika kure cyane, kandi nuko Imana irema umwana wayo ngo imbere yaho yari ijambo rubya ni ikintu gikomeye cyane, kandi burya ijambo rigira ububasha. Hari n'abashobora kurikoda cyangwa bakaridekoda rikavamwo ikintu no kwita fréquence, kandi fréquence nayo igashika kure cyane gose. Nibaza yuko bari ngaha anye twogerageza kuba ijambo, twogerageza kuba ijwi ry'abandi nkuko abatabazi babihisemwo, kugira ngo umubabaro w'abagowe, w'abababaye, w'abatuntuye bumve ko bashobora kugira icyizere. Nongera nshimira n'abari ku rugamba mu bibazo bidasanzwe barimwo, yuko dukwiye kubaremesha. Bamwe ni bene wacu, abandi ni barumuna bacu, abandi ni bakuru bacu, abandi ni bavyara bacu, byanse bikunze n'abarundi. Kandi igicabajanye twese turakizi, aho byatanguriye turahabona, turahazi, kandi nta nikirahinduka. Aho guhinduka ahubwo bigenda vyononekara, bikagenda biba bibi cane. Turasaba cane n'ukuri ko urwaruka rwahisemwo inzira nziza, rutoba rwonyene ngo gwire bangi. Cane cane mu bintu vyabaye muri 2015, urwaruka rwahisemwo neza, ariko tuzi ko inzira idasanzwe kandi babaza ko rukwiye gushigikirwa. Tukabona abantu bakuze cyane, nubwo badagifise imbaraga, nubwo badagifise amaraso ashushe yuko banguka, mugabo bagaterera ivyiyumviro, bagaterera uburyo, ku buryo bw'uko aho bari bumva yuko bashigikiwe. Kuko buriya byanse bikunze nta muntu mu buzima ahitamwo ibikorwa biruhisha cyane, adashaka kugira intumbero cyangwa adashaka gushika ahantu yo kwishikana nashikana abandi. Abantu benshi turababona bitangira imiryango, abantu benshi turabona bitangira inshuti n'abagenzi, biba ari ibintu bitoroshe. Guhitamwo ingendo nk'iyo onye igutuma uruha gushika naho ushobora gutanga ubuzima bwawe, ni ikintu kidasanzwe n'ukuri. Abantu kera b'abarundi bamanye uwo muco, ku buryo kwitangirira abandi byaba ari ibintu umuntu azi ko azoshimirwa niyava muri ubuzima. Kanatsinda nta muntu n'umwe muri ubuzima azohamara imyaka na mirere, ko twese tubona tuhashika tukahaba, ariko tutegeza kuhasezera. Ariko iyo tuhasezeye turagenda tujanye iki? Turava ngaha tujanye iki? Kuko tuzi yuko iyo tuja tuhasanga ibisokuru, abatubanjirije, kandi byanse bikunze nubwo hari ibanga, byanse bikunze batwakira aho tuja. Mugabo biraryoshe kurengukana ijambo, kuko murabizi umubiri wowe n'umubiri, mugabo umutima ntupfa. Ivyo abantu hari uko batabimenya, mugabo niko bimeze. Wavyanka wavyemera, nukuri ubu buzima ntiboherera ngaha anye, kandi ubuzima si ruhazari. Biratangaje rero kubona abantu twiteza utunyoni mu gihe abantu turi mu bibazo, kandi tuzi neza yuko umuntu ari uyundi. Nico gituma rero jewe cyane cyane ico nje gushikiriza ngaha anye ari ugusaba abari ngaha anye, abo baba bitoza utunyoni, bumve yuko igihugu kibaraba, bumve yuko bariko baribaruka, kandi bazi neza yuko ubwatsi bukura bukabisa ubundi. Igihugu cacu Imana yakiduhaye ni ciza cyane, kirimwo amazi, kiramera no munsi y'ubutaka birahari, ariko murabona
abanyarwanda ejo bundi bari wacu ubu murabona aho bageze. Twebwe murabona yuko dutuma dusubira inyuma nk'ibirenge. Ivyo byose ni kubera uruhara rw'abayobozi, kandi abayobozi bararonse umwanya wo gukebugwa mugabo birananirana. Nukuvuga ngo abagiye ku rugamba ntibarira ayingona, bafise impamvu ifadika, kandi no kwitwongera dukebure yuko kandi dutahure twumva yuko uru rugamba turimwo atari urugamba rw'amoko, ni urugamba rw'abarundi n'abantu bakunda abarundi. Kuko burya abantu turirengagiza cyane, mugabo intango y'ubuzima twese turazi inkomoko, niko n'ahandi hose babifata, si mu Burundi gusa, si mu Rwanda gusa, si muri Kongo. Ibitabo by'amateka biravuga yuko twese dufise inkomoko imwe y'umuntu. Nta muntu avuka ku gikoko, nta n'umuntu avuka ku nyoni. Waba muremure, waba mugufi, waba wonze, waba uvyibushe, uko bigenda kose uri umuntu. Udutangaza n'uzobona afise amaso 3 n'amaboko 3 n'amaboko 4, ariko kugira izuru rivyibushe cyangwa ryonze cyangwa rigufi cyangwa rirerire, nukuri ivyo ntibyari kibazo, bisigaye ni karakase. Umuntu nyawe nuwo mu mutima, nuwo yitangira abandi, nuwo agira urukundo, nuwo abona yuko mugenzi wiwe ari mu bibazo adashobora kuronka amahoro. Rero ijwi ry'umubabaro w'abarundi rizohozwa n'abatabazi. Umutabazi niwe wese agendera amahoro, akagendera urukundo, akumva ko atoshobora kuronka amahoro ngo afungura haze ahage kandi abona hari ushonje. Mu by'ukuri jewe nashaka gutera inkunga ijanye no kumva yuko inzira abatabazi bahisemwo ari inzira ibereye abarundi benshi bari mu karengane, abarundi benshi b'impunzi kw'isi nzima, kuko twese dukeneye kubohoka, dukeneye kumva Uburundi bwa bundi bwa kera, haba ikibazo kivuye hanze bagafata umuheto bari hamwe, yaba umutwa, yaba umututsi, yaba umuhutu, yaba umuganwa, abarundi bose twese turi hamwe tukagwanira ukuri. Kandi twumve yuko atakindi gihugu mw'isi uretse muri Afrika twabigize akamenyero yuko abantu mu gihugu bashobora kuronka amahoro, hariho impunzi mu gihugu. Nta hantu na hamwe hashobora kuboneka amahoro hariho abantu bitwa impunzi mu gihugu, kandi ari ibintu bitabavuyeko. Kuba witwa impunzi ukagenda gusuma uhahira igihugu cyangwa umuryango, ivyo ni ibintu byumvikana cyane, uwo ari wese yobitahura. Mugo kumva yuko ushobora kuva mu gihugu kubera ubuyobozi runaka cyangwa umutegetsi runaka, kubera karengane runaka, nta handi hantu ivyo bintu bivugwa atari iwacu. Itebero ni wihangane, ariko nta nubwo ushobora gutuma abatabazi bahagarika ibikorwa barimo. Ahubwo ndaguhamagarira yuko wokumva ugatahura icyo bene wanyu cyangwa barumuna banyu baharanira n'icyo batumye bagenda. Kuko n'ubundi uratahura neza yuko abayobozi dufise no munsi bashitse ku butegetsi kubera urukundo, kubera kuganira, batarinze kumva yuko bose boherera mu kwicwa cyangwa mu munyororo, mugabo bakamva bati byanse bikunze iyo twahereye tugwana ibi bintu ntacyo bishikako, two kwicara hamwe tukaganira tugatorera inyishu ibibazo by'igihugu. Ivyo rero ni ibintu twese turagaruka ko tuzi ko byananiranye, kuko buriya buyo yarabivuze ati ingene umuntu ashika ku butegetsi ni kimwe, mugabo ingene abuvako nico gisumba byose. Kuko twarabibonye mu Rwanda ingene byabagoye kuva ku butegetsi bikarangira habaye ibara. Hariho n'ahandi bimaze kuba nk'ibyo. Ariko mu gihe ugwana na mwene wanyu naho ho bari mu nzu, ukumva ko woronka amahoro urinze kurambika muri umuna wawe kugira ngo itongo ryaso cyangwa ry'isoko cyanyu uribamwo wenyene, kuko twitongo abarundi dufise n'u Burundi, kuburyo atanu namwe ushobora kuronka umuntu amaze kwitwa ko ari umurundi. Ivyo rero
twikubita agashi nk'abarundi twumve yuko tugomba kuja hamwe tukubaka igihugu twese hamwe atanya gupfa atanya gukira nk'uko vyamye kera imbere yuko abakoroni baza kuturyanisha. Jewe rero ndi muri abo bavuga bati umutabazi ni ijwi ry'abarenganywa, ni ijwi ry'abababaye mu mutima, kugira ngo turabe yuko tworonka agahengwe. Kandi kuva na kera urwaruka rwamye rufata iya mbere, uretse ko iwacu mbona urwaruka runebagurwa cane, ariko nizera yuko nanabivuze yuko abantu bakuze bagomba kwikubita agashi bagashigikira ibibono vyabo kugira ngo tuve muri aka kaga turimwo. Murakoze. Urakoze rwose Gikwerere, ndagushimiye n'ukuri kuri ano majambo na cane cane n'aka kantu herejeko. Abantu bakuze nukuri je ndatakambiye generation iri nko muri generation y'abavyeyi banje, ndabatakambiye pe, ndabatakambiye mutahure yuko Burundi kugira bubohoke hari ukuntu bisa nkaho murenda gutanga uruhusha, hari ukuntu bisa nkaho hari ibintu, hari abantu je maze kuganira nabo, iyo turiko turavuga duti dukeneye ubutungane nyakuri, dukeneye etat de droit, usanga bashobora kuba baguye muri dukeneye ubutungane bw'abatutsi gusa, abahutu nta butungane bakeneye, abandi baguye muri dukeneye ubutungane bw'abahutu, abatutsi nta butungane bakeneye, ni nabo batwica. Ugasanga abantu bakuze bari muri ibyo, twebwe abana babo nitwe turiko turaja mu buhungiro, nitwe turiko turagwa mu bintu, ugasanga baravuga bati ivyo bintu nuko murarondera bizo mu kugurura ubutungane bwumviriza bose. Hariho ibintu twe tuzi tutashobora kuvuga ko iryo gihe bizohava bivugwa tutazi ngene bizakigwa. Hari ibintu usanga twarashigikiye mugabo tukabirogreta ariko bitavugwa bizohava bigaruka. Ndinginze n'ukuri, ndinginze abantu bumve ijwi ry'urwaruka rw'abarundi ruvuga ruti twebwe ivyo bintu vy'ubwoko twaravyize, twarabivukiyemwo, turabikuriramwo, dusanga sivyo duteza kubakirako. Baduherekeze iyo turiko turavuga duti turagomba kugwanira kuba Abarundi, turagomba yuko igihugu ata muntu n'umwe asubira gukumirwa bifatiye ku bwoko, bifatiye ku ntara, bifatiye kuri ayo makonfli yo muri kahise, ahubwo n'abahakomerekeye baronka aho bashobora kubivuga kandi bumvirwa vy'ukuri, bataravye ngo barapenderewe kubera ubwo bwoko, kubera babusangiye n'abari ku butegetsi, canke ngo kubera umugambwe, kubera babusangiye n'abari ku butegetsi, ahubwo ari ubutungane bwanditse, hasomwa amategeko y'igihugu, twese asomwa kumwe. Ndabinginze abantu bakuze, bavyeyi bacu, generation y'abavyeyi bacu, ndanagarutse no kuri generation yanje kuko nanje sinuko nkire no mugwaruka cane gose. Ndabarira ati twebwe ingwano yaje dufise imyaka 10, tugakurira muri ivyo. Babantu mwe mwibuka barara bararasa, babantu mwe mwibuka muriko murahunga imbere y'amasezerano yarusha, mwibuke bijya bintu mwabayemo, mwibuke yuko n'ubu oye mukiri mu bibazo. Ndabinginze abana bacu ntitubibarekere ngo nibo bazobikenyura. Twe turabishoboye, twigirira icizere, turabishoboye. Abana bacu ntitubibarekere sakwanka kuraga ivyamunaniye, turabishoboye. Turiko dukora urugamba rwiza, urugamba n'Imana ikunda, kuko iyo hataba Imana nayo nyene ivuga ati rero taba nukuri kiye wumva, ndabahamagariye utumvirije ikiganiro ca Renode Butare agenda acumviriza. Iyo hataba Imana bijya ni bike mu bindi bizovugwa mu kera bihari, ariko rero taba riracahagaze kandi iguma ikomera kandi ntigisubiriye inyuma.
je je ndazi ko hari mu gikorwa c'Imana. Imana irakunda abatabazi. Muntu wemera Imana, muntu ugenda ugapfukama ngo uriko urasengera igihugu c'u Burundi, muntu ubaza Imana ati mbega nk'abarundi twacumuye iki, twisanze aha gute? Ndagomba ndakubarira ikintu kimwe, si uko nkurusha ukwemera rwose, kuko ukwemera k'umuntu ntikuba gukwiye kuja ku munzani ngo hapime ukwemera k'uwundi, ariko ndakubarira uko ndavyiyumvira. Je ndashigikira, ndatahura rwose, ndemera ko n'Imana imanira mu bantu, ko n'Imana ifasha uwifashije. Iyo Mana usenga akaba ari Imana by'ukuri y'ukuri y'urukundo, ugahaguruka ugaserura ijwi ryawe ry'umubabaro, n'Imana izobigushigikiramo. Gira pa ya mbere, ugira icizere, ukagira icizere muri Rede Tabara, ugize investissement ahantu heza cane rwose, ugize investissement mu bantu bakunda igihugu, badatoranije, bakunda abarundi, badatoranije, bababazwa n'umurundi. Urya mugore ejo yishwe, akubiswe inyundo mu mutwe, afise inda y'imvuka, afise imyaka 26, urya mugore arababaje. Nawe nzi, sinkeneye kumumenya, so mu muryango wanje. Kubona abanyagihugu bamubonye bakabona n'ikiziga kiraho n'inda y'imvuka, bakumva yuko botabaza Kinga Umurundi, impunzi yitwa Nyanka-Burundi, aho ni igihugu kigeze. Bakavuga yuko babona umenga ubutungane, nta butungane uyo mugore azoronka, batizeye inzego ziri hafi yabo, kuko ntizizegwa. Inzego zitanigwa ministre atogwa ikiziga hanyuma ntihabe amatohoza ya mudamu w'imyaka 26, izo nzego ziramuhoza iki? Abamwishe canke uwamwishe, nubwo yofatwa, ko twumva bafatwa bagaca barekurwa, ariko abo twumva batarekurwa ni inzirakarengane zuzuye muri burya busho bw'i Burundi benshi. Ubusho bw'i Burundi sha naho kuja gufungira imvuga kuri, naho kugaranira abantu ngo bavuze ngo manda ya gatatu ngo ntiyari kwija amategeko, kandi itari kwija amategeko, na leta yaravyemeye ko itari kwija amategeko, yaratsinzwe urubanza ntiyunguruze. Ariko umukuru w'igihugu dufise uno musi akavuga ngo ndabizi ko nkwiye kubarekura, ngo ariko ngo ndatinya ngo yuko ngo ndabarekuye ngo bazoca bagomba gusubira kugira ivyo bari bakoze, ngurumva ndabagumije ko ndukuvuga amategeko nayo nezwe. Nubwo ari jewe mwashize muri kino kibanza, ubundi bwo simba ndiko ndabaza ati leta ni hehe, nawe nyene ariko abaza mu bandi. Turi mu rugamba rwiza, turi mu rugamba rw'abantu bababazwa n'ivyo bintu byose. Umurundi wese ahohotewe, umurundi wese abuze ico yarakwiye kuronka, biratubabaza. Turi mu rugamba rw'abantu bababazwa n'ivyo, ariko baheze kubabazwa n'ivyo bakavuga bati ingo tuje kurugwana, ingo tuje kurugwana, urugamba sugwa umugambwe, urugamba n'urw'abarundi, dukanagira inkona mu gakanu. Turi mu rugamba rw'abantu bavuga bati ntuzure umuhutu, ntuzure umututsi, ntuzure umuemezde, ntuzure umufrodebu, ntuzure umudede, ingura umurundi. Umurundi avuga ati ndakeneye etat de droit, ndarushe pe, tuyigwanire, tuzoyitsindira, twigirire icizere. Hari abantu bavuga ngo none murabifitiye inguvu ziri muri twebwe, ngo ayo mahoro ushaka ari mu minwe yawe, ari mu minwe yacu. Tuhagurutse ntawe uzodusubiza inyuma. Ko mvuga ngo duhagurutse, twinjiye ntawe uzodusubiza inyuma, kuko guhaguruka aho abatabazi barahagurutse imyaka n'imyaka. Guhaguruka barahagurutse, barakomeye. Umva, muntu nta na kimwe uriko urabafasha,
waracerewe, ariko uko gucererwa kwawe nta kibazo, ntawe uzobigushavurira. Ntirarengerana. Haguruka twinjirane, haguruka tubohore igihugu turi kumwe, kuko igihugu co kirabohorwa. Sindakubariye ngo ejo kizoba kibohotse, canke ku kwezi kuza, canke mu mezi 6, canke mu myaka 3, ariko igihugu c'Uburundi kirabohoka, kandi kirabohoka. Mu munsi rero nama ndabivuga, ibino biganiro tubikora kugira ngo ntashwa uzoba ugifise, nta cyitwazo uzovuga ngo ntavyo namenye. Nimba uriko urumva rino jwi ryanje, uriko uravyumva, uwo munsi iri jwi ryanje uzogibuka uvuga ati reka ntiyaratubarira. Kuko uwo munsi hazoza umumama w'imyaka 60 avuye mu nkambi y'impunzi avuga ati ahwi, ndahungutse, ndavuye mu mahanga, ndavuye mu buhungiro. Uyo mumama azoza kubarira ati narajisha kugira nshigikira abatabazi, nariyima umunyu kugira nshigikira abatabazi. Imana ishimwe, baratabaye, none ngaha turatashe. We nawe uzoba uryohewe ko igihugu kibohotse, mugabo uzoba ufise ibimaramare birenze muri wewe. Uzomaramara, uzoba uri kumva amatestimoni y'abantu. Umuhungu azoza kubarira ati sha, reka ndabaha inkuru ingene ku rugamba vyari bimeze. Hari igihe vyigeze kuba bigoranye, iryinyo ryaratobotse riranja, bidakunda yuko ngenda kwa muganga kubera kumvo z'urugamba aho rwari rugeze. Sinasavye mugenzanje bafata ipense bararikurayo nta anestesi. We nawe uzoca wibuka yuko ico gihe vyaba kuri we, wari wicaye mu kabare muri Canada, uri kuri doga, wari wicaye muri Swiss muri baby shower, wari wicaye muri Sweden uri kurategura cruise muzogendamwo. Uzomaramara, nubwo uzoba uryohewe ngo igihugu cabohotse, umenye neza ko uzomaramara. Ico ndakwemereye ni kimwe, ntawe uzoza kubiguhora, ntawe uzoza kukubarira ngo twe ngo caratuvunye, ngurumva ngo turabarundi tugusumba. Ntawe uzoza kubiguhora pe, ntawe uzoza kukubarira ngo iyi service ntayuronka ngo we ntiwabohowe. Ivyo sivyo turiko turagwanira. Ariko wowe uzomaramara, kandi uzomaramara for the rest of your life. Uzomaramara, umwana wawe ariko arakubaza wakoze iki udafise ico umubwira, uco umubesha. Ngurumva ngo he ngo bijya byose ngo narabikora ngo je ngo narinde ko datoza amahera, udafise n'umwe ashobora kukubakinga up avuge ati yes twari kumwe twarabikoranye, kuko nta na kimwe uri kurakora. Uzomaramara umwuzukuru wawe ariko asoma mu gitabo ca histoire ngo harabaye igihugu capfuye, hama abatabazi baraza, wumva ariko vuga rero tabara. Umwuzukuru wawe uca ukomeza nawe nyene uca umubesha ibindi bintu, ariko umutima wawe roho yako ndote mwa. Uzomaramara kuko uzibuka ko twariko turabikubarira, turiko turabikora. Abo bose baza baravuga, niwe wese afise ivyo ariko arakora. Kuza kuri space gusa gutya tukavuga si bigusa. Abo bose uri kurumva abo batabazi n'abantu barara, ewa nabagenda kuryama kugira baruhukira abatabazi, kugira baronke inguvu zo kuvyuka bukeye bakora ibindi bintu. Bakavyuka bukeye bakavuga ati Imana iduhaye uwundi munsi turashima, nguyu wundi munsi tuhawe ku buntu wo gushigikira abatabazi, wo gushigikira urugamba. Bazoza bavuga amatestimoni, bazoza ubona uwari we Ntwari, ubona uwari we Bob, ubona uwari we Kingston, ubona uwari we Gikwerere, umaramare. Uzobona Mowa uvuga ati na Mowa, ugeniwe Mowa numva none nariko nsamarira iki. Uzoza ubona abana bari ku rugamba batashe baryohewe, bariko bambikwa ibidari vy'ubutwari, bajya bapfukanye mu ndi igihugu no munsi bariko bambikwa amapingu y'ubumaramare. Nawe uca uvuga uti mbega narihe, ubundi bwo urihe, ubundi bwo urihe? We ntutunze kunsumba, ubundi bwo wewe ntutunze gusumba Ntwari. Nta na kimwe uzoba ufise ico gihe werekana ngo warasumbije Ntwari, nta na kimwe uzoba ufise werekana ngo waratunze gusumba Noemi. Uzoba uri umurundi nka twese, gusa w'ikigwari
akomeretse mu mutima wiwe kuko ubona utagize ico umara, kandi ubwo bumaramare buzogukurikira ubuzima bwawe bwose. Uzomaramara, ntuzovuga ngo bariko barambesha, ngurumva ngo kirya gihe ntavyo twumva, ngurumva ngo ntitwabitahura. Oya, nturiko urabitahura kuko nturiko urabirondera. Nturiko urabitahura kuko nturiko uragira effort yo kubitahura. Ubundi wari ufise abo ugenda kubibaza, nturiko urababaza. Wari ufise aho ugenda kubironderera, twese twaragiye turabirondera, ntawahamagaye uwundi. Umwe wese yaravyumvise, hanyuma aravuga ati reka nigire amatohoza, hama arashika arabitora kuko si ibintu bigoye kumenya. Ni ukuvuga rero ucagure kan yawe, ucagure. Hariho iyo ndiko ndavuga gutya, hariho abashobora kuvuga ngo urumva nguje ngo kutugira trippinga, ngo ugomba ngo twumve shame. Ehehe, ndiko ngomba mwumve shame uno munsi nta shame nimwe ukwiye kumva. Shame uzoyumva Uburundi bubohotse, nta na kimwe wabikozemo. It's not too late. Ushobora gusanga wewe uri kuribaza wowe ngo none ngo imyaka nk'ingahe yose ngo nta na kimwe wosanga hari habuza ku gatafari kawe naho. Wosanga winjiye ugasanga aho ahari ikibazo wewe n'ikintu kikoroheye cyane gose kugikenyura. Ni iki kikubujije kuza? Nje ko navyumvise ko hari uwabimbariye nkabyumva nkagerageza nkabirondera, je ko nirondeyemo impano nkaza nkakora ama space. Uzi ikintu cafashije, uzi ngene mpura n'abantu bari mu rugamba bakambaratisha warakoze cyane rwose. Wibaza ngo ni ikintu ngo gukora ama space ngo canduhishije, ngo urumva rero ngo ewa nango ndarushe ngo nico mwiyumvuze ngo tucitangire, ngo ndavuga ngo narakoze space. Nta buhe na bumwe bwo gukora space nagize. Matter of fact, si ivyo vyonyene nkora. Kuko iyo aba ari ivyo vyonyene nkora, nokumva n'isoni zo kuvuga ngo tucitangire. Hari n'ibindi vyinshi, ni ukuvuga ko iyo tuvuze ngo tucitangire uravuga ati ndatanze impano zanje, ndatanze ubutwari bwanje, ndatanze ishaka ryanje, ndatanze umwanya wanje, ndatanze ndisakrifye, hanyuma tubikore, hanyuma tubohore, hama turuhuke. None uzoruhuka utarusha? Ntushobora kuzoruhuka ngo watanga $20 ku kwezi. Yarakuruhishije. Uhembwa $2000 ku kwezi. Aho uzovuga ngo waritangiye igihugu. Ndabishima, nayo venti ndayashima pe. Ariko hari naho wosanga Abarundi duhagurutse tukamenye tukavuga duti tucitangire, by'ukuri tucitangire. Ndababariye ko wosanga hasigaye indwi zibiri Uburundi bukabohoka. Ivyo rero ntuzi ryari bizoba, ntuzi ko biriko biraba. Ico ndagomba ndabibutse kugira mpeze, wewe aho wicaye uri kuranyumviriza utari kurashigikira abatabazi, we ntuza bariko barabashigikira. Ntabuzi. Ushobora gusanga wicaranye nabo, uzosanga uwo muvukana ariko arabashigikira atabikubariye. Uzosanga ujya mu kuza wawe mwahora muganira. Je ko naje nkasanga abo tuzinanye bariyo, ntari ndabizi ko bariyo. Ni ukuvuga rero niwaguma usamara, Uburundi buzobohoka. Uzobona bose bicaye bakugirira amatemwanyaje, bakubarira ibyo bakora wowe udahari, bakubarira, usigara umaramara, ugiye kubaramusa wumve bariko barabiyaga abana banyu, kuko abana banyu bazobonana, bumve babumvire hamwe bose, basanga bariko bumviriza abantu mwari mwicaranye. Wowe nawe uca uvuga ati yo, uzoca wibuka ijwi ryanje. Turabikora kugira ngo tugutabare, kugira ngo uwo mwanya ntuzowubemo, kuko udahagurutse uzowubamo. Ivyo mowa uravuga ngo inzinzi ni cash. Uburundi burabohoka. Avec ou sans toi, Uburundi burabohoka kubera inguvu z'ababubohora. Nawe zana gawe rero tugire igihugu. Kingston sinzi ko yashoboye kuvuga, karibu cyane. Ego Pamela, tugire igihugu mwese. Yego, tucitangira. Ndaramukije n'abandi mwese muri hano. Nanje navuze nti sinogenda nahimirije abandi bantu bigira sindabibazwa.
turavye aho politiki ya CNDD-FDD igeze ariko irashikana abarundi n'igihugu c'Uburundi nukuri ntihari umwanya wo kugira ngo sindabibazwa kubera abo bantu bari mu Burundi barira abo bose babura ababo mu Burundi abo bose bibwa ivyabo abo bose bafungurwa ubusa nukuri barakeneye inguvu zacu barakeneye inguvu zawe buri mu mahanga umerewe neza cane gose ntaco ubuze mbwo ntiwibagire yuko hari inshuti zawe ziri mu gihugu hari abagenzi bawe bari mu gihugu nabo utazi bari mu gihugu mbwo bakeneye ubufasha bwawe rero uyu wari umwanya mwiza gose cane gose wo guhaguruka ukumva urugamba turimwo twebwe batabazi nimba tuza ngaha ntituba tuje kwidoga ahubwo tuba tuje kubibutsa ko mwohaguruka mugafatanya natwe urugamba kugira rushike ku musozo kandi aho turugejejeje novuga yuko mukuri ruriko ruratera imbere cane gose rugeze kure cane kandi nkizeza n'abandi bose yuko nukuri nimwaza mu batabazi nta ruhombo muzobona kuko ico twe tugwanira ni intsinzi y'abarundi bose ni uguha ijambo abarundi bose ni gusubiza iteka igihugu c'Uburundi ni gusubiza iteka umva uyo wese yanyazwe ivyiwe ni gusubiza iteka uyo wese ariko ararenganywa uyo wese akeneye urubanza mu Burundi yarenganijwe ivyo nivyo two turahanira twega batabazi inyungu yacu inyungu y'abatabazi twe dufise ni kubona umurundi wese yahunze n'uri mu gihugu agira ijambo niyo nyungu y'umutabazi nta biti two turaharanira ahubwo two dushaka gusubiza igihugu c'Uburundi iteka tugakurayo intwaro ya CNDD-FDD rero nkavuga yuko wa munyepolitike wahunze igihugu uyo wese afise ishiramwe ryiwe canke muvuma iyo ariyo yose inzira akabicishamwe n'ukuri ni nziza nayo burya no kuvugira abantu baba ko bararenganywa mu gihugu abantu uvugira abantu yuko igihugu CNDD ikiriba abanyagihugu ni vyiza cane gose turabishigikiye ariko ntiwibagire yuko iyo ntwaro ukuragwanya nawe ubu ntikiri muri politike kuvuga ngo uzoshora mu majambo CNDD-FDD uko tuyizi n'ukuri nta rugamba rw'amajambo rwa politike ruzoyishobora amafakta arahari cane gose mumaze kubona imigambwe yose yunga hamwe mugabo ikavuga ko yatsinzwe impaga murabona amatora ingene yagenze 100% none murizera yuko ugo rugamba murugumyemwo rwa politike yuko CNDD muzoyisenya kweri kandi noneho nayo naravyivugiye ati igihugu nigitangwa muko mugwana n'abantu badashaka gutanga igihugu muko muhiganwa n'abantu badashaka ko musabikanya igihugu kugira namwe muteze igihugu ya migambi yanyu ya politike muishitse muko mugwana n'abo bantu badashaka iyo neza batabashakira iyo neza rero urugamba rwonyene gushobora CNDD-FDD ni urugamba rw'umuhito uwo muhito nawe uri hehe mu batabazi uri muri rede tabara niho honyene niwo mwari wonyene umaze kuvuga yuko ushaka gukurayo CNDD-FDD nta wundi tuzi widekraye rero umunyapolitiki menya yuko rede tabara iragushigikiye cane muri iyo nzira uko uracishamwo wa muntu uvugira abanyagihugu nukuri rede tabara iragushigikiye 100%, ariko nkuko mejeje kubivuga iyo CNDD-FDD muko iyo nzira muko muracishamwo turavye ibihe aho bigeze kuri CNDD-FDD
nukuri nta mahigwe nobaha pe atari ku muheto wonyene rero ukuboko kwawe nkuko benshi bagiye barahamagarira mbona abandi nukuri ukuboko kwawe kwa politike kuzane n'ubashaka mubafasha umuheto kuzana ugushiremwo kubera abatabazi Rede Tabara niyamara gufata igihugu niyamara gukuraho CNDD-FDD ya politike yawe ba bantu uvugira agateka kazina muntu uzoca uronka ijambo ya politike yawe uko urakora ushaka gukora mu gihugu izoca igenda neza ariko nimba uri mu buhungiro ukibanda yumvira inzira politike yuko ari izokuraho CNDD-FDD ndakurahe n'ukuri nta mahigwe namwe ufise impamvu ndabivuze gutyo ajya ama live tuba tujako bamwe bamwe ku ma TikTok nukuri je novuga yuko rimwe na rimwe hari igihe naho nitwigirayo ibintu vyinshi twumvireho n'ibintu vyinshi impamvu ndabivuze ibi byose nuko muraza kumva impamvu navuze ati uwo muntu muko muragwana nayo CNDD-FDD muko muragwana ntaho muzoshika nukuri shandabwire yuko hariho live ejo nariko narumvise bya biswi vy'inkona bajya bose kuri live bajya bo bijya byose n'ibiswi vy'inkona bajya n'abantu nyene bari hasi cane gose mugabo hari igihe baza bakavuga ibintu bagasanga bavuze n'ivyibanga ivyo babigisha mwibaze nk'umuntu yakarabaza CNDD-FDD yakaravuga ngo mwe twarabamenye babantu b'amacakubiri b'ubwoko bigishwa muri CNDD-FDD mugabo ntibabishira ahagaragara birahari cyane gose nukuri baravuze ati niba twarabamenye abo twamenye ni bande niba bamwe bahangana nabo bakiri mwishamba ati ntimuzosubira gutwara igihugu ubu twaracifatiye igihugu ni ciwacu mwumvirize iryo jambo nikiri igihugu c'abarundi bose n'abatavuga rimwe CNDD asigara igihugu ca CNDD-FDD gusa rero barundi kazi mumenye yuko abo muko muragwana nabo ntibiteze kurekura igihugu atari umuheto wonyene hariho n'uwabajije ikibazo tuja mu ministre Bugaga nawe narihenda asanga yavuze amabanga aravuze ati umucafu ngubonye umucafu urawukubura abari ngaho twese twarumiwe turamusubiza inshuro zibiri kandi bamubwira ati uvuze gute uburu ubucafu bwose umva yari umucafu urico gituma baramu amafakta ati umuntu yishwe na accident mu mutima amaguru adugije mu idirisha uyo n'umutima ngo ngo nunda bisubiyemo ngo umucafu urawukubura banyapolitiki ivyo nako ndavuga rero ibiswi vy'inkona ivyo bajya babakuriye batavuga ibiswi vy'inkona basanga byabivuze mumenye yuko rero abo bantu mbo turahangana nabo mubamenye abari bo si abantu bazokwemerera ngo muhangane murazi imigambwe yose yagira bayicamwe imigwi bazi yuko ukomeye mu mugambwe bagucamwe imigwi baraguteranya n'abanyagihugu ugasanga cyane bagutanya n'abandi ugasanga umugambwe wawe uracitsemo kabiri ivyo turabizi cyane gose rero ndahamagariye abarundi n'abarundikazi igihe Uburundi buzobohogwa hari ico waterereye wagize washize mu kuboko kwawe muri Rede Tabara nukuri nawe azoba ari intsinzi kuri wewe kandi uzovuga ati nukuri nagwaniye ukuri kandi navugiye benshi natabaye benshi bamwe bagowe mu gihugu nukuri ndabahamagariye n'ubu ndabisobe ndabahamagariye ako kamo mukumve nanje ndi muri bamwe bahekuwe na CNDD-FDD nanje ubwa mbere nari nk'abandi navuga ni je na politike no kwinjiramo nta nuko novuga nahise ndabibazwa ko naravuze nti none
twese twicaye twarorera, ninde ko twuza tukidoga ngo CNDD-FDD tukidoga, none ninde twese twicaye ninde azoyikurayo, ninde azohindura ibintu mu gihugu? Ndafata iya mbere nkuko bamye barabaza ikibazo wavuye ngaha, nukuri nanje novuga yuko ikibazo Ndondeza yabajije, nanje ico ndabazi ko abatabazi yo bari nta numwe ndigera mbora amaso ku yandi, mugabo ndazi ko babaho. Tureke kuba batoma ngo twiboneye tubabonye amaso ku yandi. Nukuri amaso yarabaye menshi cane ku buryo umuntu atokwirengagiza yuko babaho, imipaka yarugawe kubera Rede Tabara nkwakuza yivuze, kubera Rede Tabara barahari abo bantu. Kandi rero nkavuga yuko dukoresha ukwizera, ntidukore nka Toma. Twakora nka Toma dushika mu rujijo, kandi twabwiye ukuri ngo dushika mu rujijo ati aba bantu wapi, ni propagande, ntibabaho. Kandi tuzi dufise n'ibintu ibimenyetso bimwe bimwe ko babaho. Rero barundi kazi ndababagarira yuko umwasi tugwana nawe ntiyicaye akarakora, kandi abandanya akora, ibiziga bibandanya bitogwa. Umujene mu gihosha umwe yarigiriye kwisengera yitahiye bose imbeshe, sinovuga yuko yaratashe canke sinzi aho bamufatiye, mugabo yaragiye gusenga, mugabo yatoye ikiziga mu Kamenge imbatari mu Ibuterere, ahantu habiri nka muraho. Kandi mu batanze amakuru bavuze yuko bisa yuko yoba yarashatse kwigwanira, yasa nk'umuntu yashatse kwigwanira. Umuryango urarinda akatahara, umva urabura. Bagiye kumutora muri morgue, sinubuka neza ingene bamutoye. Ako kantu kamwe barundi, umuntu wese avyuka ntazi ingene bwirirwa. Iyo ni ntambara mbi cane gose. Raba nk'uyo muntu yivuye guhisengera mu gikorane, yivuye mu gikorane ngatowe ikiziga. Tume turabira ivyo vrema, oya nukuri. Ikubita gashi wese ari mu mahanga ari hehe, uzi ko wicaye, gira ico uterereye. Twama twabivuze ngo gira ico uterereye nukuri, harageze. Naje ndakwifurije ntuzohaguruke hagize wiwanyu nawe nashikiwe n'ivyo byago, ntubirindire ko biba. Oya, haguruka kiri kare, ubwira abo bose bari mu gihugu abiwanyu, tugiriye igihugu kandi tucitangire. Urakoze cyane Kingston n'abandi ku nterano mwatanze. Hari abagiye baraza inyuma, ariko turiko turaganira kuri iyi ngingo ivuga ngo Rede Tabara ni ijwi ry'umubabaro w'abarundi, aho twabonye ko aho hatari intwaro ibereye ntihigera habura umubabaro, ntihigera ico gihugu kitagira intwaro ibereye nticigera kiburamwo agahinda, umubabaro, akarenganyo, gupfungira abantu ubusa n'ibindi byinshi. Aho amacakubiri yatse indaro mu mitima no ku mameza no mu bitanda by'abategetsi, ico gihugu nticigera kibonekamwo amahoro, nticigera kiburamwo umubabaro. Igihugu kitagira ubucamanza bwigenga nticigera kiburamwo umubabaro, akarenganyo n'ibindi. Igihugu aho abategetsi ata mutima w'ubumuntu bafise, aho ubwicanyi, kwica umuntu bimeze nko guca ku muntu ukamuramutsa bonjour bonsoir. Kwica umuntu wogira ngo si icaha gikomeye muri leta iraho, atana kimwe yibanda. Mwabivuze aho n'umuministre ashobora gupfa akamera nk'imbeba yo mw'ishamba canke nk'imbeba yagonzwe n'imodoka mw'ibarabara. Igihugu aho abanyagihugu ata kazoza keza babona, kuko nako nta kazoza keza k'ejo babona, kuko nako uyu munsi ntako bafise, kuko icizere c'ubuzima bwabo co kubaho ku munsi kiri munsi y'umurongo kwijana.
ukuyemo nka gatatu canke kane, ico gihugu ntigishobora kuburamwo umubabaro n'agahinda. Igihugu cugarijwe n'ubukene atari ukubera ko arico gihugu cari gikwiye gukena cane gose mu karere, igihugu gifise ama potentials menshi ashobora gutuma igihugu gitera imbere n'abanyagihugu bagatera imbere, ariko igihugu kikaba kiri ku murongo w'ibihugu vya mbere, ibihugu vya mbere bikenye kw'isi. Ico gihugu ntigishobora kuburamwo rero umubabaro. Uwo mubabaro muri ivyo byose rero twavuze ni vyatumye umuhari Red Tabara ufata ibigwanisho kugira ngo tuje kubigwanya, tuje kubigwanira, tuje kugwanya ubukene, kubera ko naho nabonye wagumye yubika urutoki mu kanya bavuze intambara yubika urutoki, ariko bavuga ibiganiro agaca ahagarika urutoki. Ariko ico twomubwira coco nuko decision yo gufata ibigwanisho siyo yatanguye. Haratanguye ibiganiro, haratanguye utwigoro tw'abanyepolitiki batandukanye, harabayeho utwigoro tw'abakuru b'amashengero, abakuru ba kiliziya n'abandi, n'itebero n'abandi. Harabayeho utwigoro twinshi, ariko leta yiziba amatwi. Igituma itari yiteguye no kumva nuko n'inyuma yaho dufatiye ibigwanisho kugira ngo noneho bya bindi banka kumva tubigwanire kandi duhemuke tubishitseko, nuko ata kintu na kimwe cigeze gihinduka kuva mu mwaka w'2010 gushika uyu munsi. Nta kibazo na kimwe cigeze gitoregwa umuti mu bibazo vyanditswe biri ku murongo vyatumye umuhari Red Tabara ufata ibigwanisho. Rero Red Tabara ni ijwi ry'umubabaro w'abarundi. Red Tabara irumva umubabaro w'abarundi, ariko muri uwo mubabaro tukabwira abanyagihugu ngo shinga iryinyo kurindi. Kurya uca igitoki kugira ngo ugishore utange intererano muri CNDD-FDD, umugambwe udakunda, umugambwe baguhekereza ku mugongo ku nguvu utawukunda utawushaka, bakakwambika agapira kawo gacafye kw'inkona ku nguvu utabikunda, ariko ugashinga iryinyo kurindi, ushonje, umwana bamwirukanye kw'ishuri atagira ikaye, ukagenda ugaca igitoki ugaterera ayo mafaranga. Niko tukubwira ngo shinga iryinyo kurindi, uce n'ikindi gitoki gisigaye ukizane muri ako gahinda kawe, uze duhe amaboko abatabazi, kugira ngo uku kuboko abatabazi ni ukuboko kumwe kw'Imana ku nyishu y'ako kababaro, y'ako gahinda ufise. Abatabazi uyu munsi Red Tabara ni ukuboko kumwe kw'Imana. Ntituri Imana oya, ariko turafashanya nayo kugira ngo haboneke inyishu y'ako gahinda uyu munsi kugarije igihugu canje, agahinda kugarije n'umubabaro byugarije igihugu cacu. Rero imbere yuko dushika ku mpera y'ikiganiro c'uyu munsi, kuko n'amasaha ageze kure, imbere yuko dushika ku mpera y'iki kiganiro, sinzi ko abo twasangiye umukenke bagatanga ivyiyumviro, abandi nabo bakumviriza, sinzi, reka dufate nk'iminota ibiri tugire ufise akandi kantu yongerako, duhereye kuri Kingston, tugagenda kuri Ntwari Mathias na Bobo, ndabona nibo bari hafi. Mufate nk'iminota ibiri mugire iki
ikintu kimwe mwongerako mugire n'akamo mutera abanyagihugu bariko barumviriza canke bazokumviriza iki kiganiro. Tugire igihugu Kingston iminota 2. Ego tucitangira Kamuna. Majewe ico kibazo akamo notera abanyagihugu bakaba twumviriza canke bazotwumviriza, je no babwira yuko n'ukuri ejo ni heza, mwizere abatabazi mugabo namwe ntimwicare mugire ico mukoze, kuko je nawe nitwafatana mu nda, nitwafashanya kuri n'urugamba byose bizokunda. Sinoshikara iminota 2 ahubwo akantu nagira mpereze ko novuga yuko n'ukuri twirinde ijambo ryitwa ese yo menya. Nari narabwiwe ngo sinumvise, ahubwo kora ubunyene ntuzobe muri abo bantu ati ese yo menya nari narabwiwe sinumvise. Ego murakoze, tugira igihugu kandi tucitangire Kamuna. Murakoze nawe, igihugu tucitangire tugihe amaboko nk'abana bacu. Ntwari Matiyasi iminota 1 canke iminota 2 ugire nawe akamo utera abarundi n'abarundikazi. Tugire igihugu tucitangire. Naje nagira mvuge gato kwico Kingston avuze ati kujya mwana bamutoye mu Kamenge. Abavyeyi biwe baravuze ngo turashima Imana ngo ko twaronse ikiziga. Urumva mu Burundi abantu ntibakibaza ko umuntu wabo yapfuye canke ibiki, ahubwo bashima Imana ko baronse ikiziga. Urumva rero aho Burundi bugeze. Ubundi nawe yavuze yuko ngo abarundi ngo bashonje, abarundi ntibashonje. Kandi ngo abarundi ukiretse ngo utagomba gukura amaboko mu mpuzu. Abarundi barakuye amaboko mu mpuzu kuva kera. Ahubwo abarundi barasonzeshejwe. Abarundi bafukanywe mu nda n'ababatwara. Abarundi nta bukene bafise, abarundi nta nyota bafise, ahubwo abarundi baratewe inyota n'ababatwara. Abarundi barasonzeshwe n'ababatwara. Abarundi baracinyijwe n'ababatwara. Abarundi nta kosa na rimwe bafise, abafise ikosa ni CNDD idutwara. Niyo myamakosa, nta murundi n'umwe akwiye kwagirizwa ikosa na rimwe mwaburya Burundi bwacu. Ikosa ryose no kuribaza umugambwe CNDD niyo yatuzaniye akaga mwaburya Burundi. Naho kari kanahari mugabo yarasongereye isibe. Nakare ngo niwe wafise imbuto niwe wafise n'ikirindi byose nabo tubibaza. Kuko nibo badufukamye mu nda kugeza isaha. Ivya kera byo bibazwa bakera nyene mwabi by'ubu twibaza CNDD. Uwundi nawe ngo akeneye kumenya ngo ubutwara. Yezu ngo bagisha wiwe ngo baramubwiye bati none bajya abantu dutumye ko n'utwereka ibimenyetso baremera amajambo tubabwira. Yezu nawe ati nibatemera amajambo naho mwobereka imyeso ntibokwemera. Rero ushaka kwemera kubera ngo bayaga canke ndi yaje kwiyerekana n'ubundi azosaba ibindi. Arumva twebwe yumviriza ibyo bayaga avuga, yumviriza ibyo abona, nimba by'ukuri afite umutima wo kumva azomenya ko iyo rede tabara ihari kandi se n'ikiharanira kandi isanzwe ifise ibyo bibazo byose yibagije ko bihari. Hama azomenya gutahura nayo kwitwaza ngo ibibazo ibyo nyene iyo ufise ugutahura ntibisaba ubwenge bwinshi kugira utahure. Ijambo rimwe gusa ngo rirakiza. Si ngombwa ngo amajambo 100 kugira ukire. Mu gihe usanga ufise umutima wugaye nyene barakuvura nyene nuko bigenda, ariko sino ibimenyetso ni byinshi byerekana yuko ibyo yifuza ibibazo vyiwe byoterwa inyishu. Rero kubijanye n'ijwi ry'umubabaro n'ukuri n'iry'umugisha, kuko burya umubabaro ni ikintu kigoye, kuko umubabaro uraruhisha, umubabaro uravuna, umubabaro ni ikintu kigize. Rero ugize Imana ukaronka umuntu uwo mubabaro awitika canke awiremeka, yemera kugenda akawuvuga, yemera kugenda akawugira uwiwe, utari umuntu ugwaye mu mutwe canke utazi by'ukuri ikiguhanze. Wari ukwiye gushikira uwo muntu yihaye ubwo rugendo kukwiremeka umubabaro wawe.
ntiwari ukwiye kwicara ngaho umuremeka iyindi mibabaro umugwanya ugerageza kumwambika n'ibara ugerageza kumucafuza ugerageza kumuremeka n'izindi ngorane atigeze wewe nagira gushaka kumuremeka byinshi aho kumufasha ahubwo kwiremeka nawe uwo mubabaro kumufasha kuba iryo jwi kumufasha guterera iryo jwi rikaba ryinshi rero nkuko jewe nabivuze kijya n'igiti cy'umugisha cavuye mu mbuto y'umuruho iya n'inzahabu zakorewe zacuzwe bazwi n'inzahabu bayicura naho ntabizi gose ariko twese turabizi mubyo twumva canke tuba twumva dusoma ijya ni ya talent imwe idapfa kuboneka ijya ni ya mbuto yatewe yagutse ikabamo igiti cyaje n'inyoni zikarikamwo umurundi wese yifuza ko azuba mu ubwo buzima yifuza ico gihugu yifuza ubwo buntu uko kuri yifuza ubwo ico gihugu kimeze gutyo nabungabunge bajya bahungu nabungabunga batabazi n'ubutabazi niyiteho kubamenya abumviriza batahure canke bamutahuze hama muze twubaka u Burundi nayo ibintu byo kwisamaza bindi byo kwitoza utunyoni n'ukuri ijwi ryo umusaraba wowe abatabazi barawiremetse bawiri basonga batatu wakufa atakabe batajenga iki nta bindi ibi nta kuntu ko bizogenda tuzobandanya inzira twihaye abazoshika imbere bazoshika imbere ariko mpaka dushitse ucyo duharanira tugira igihugu kandi tucitange urakoze urakoze nawe tucitangire ego ndondeza nawe ugire ico usezerera ko muri kino kiganiro hama ego duheza ikiganiro tugira igihugu ego tucitangire ndagushimire Hakamunda ku mwanya wafashe mbere ndanashimire cyane gose abantu bose umuntu wese yagiye afata ijambo nukuri jewe ndagomba kubabarira ko ndabakunda pe ndakunda abatabazi muntu wese dusangiye urugamba ntushobora kwibaza ingene umwe wese uko duhuye numva nyongereza ingufu nta kintu kibabaje nko kuba uri kuridogera ibintu biba mu Burundi udafise solution ariko nta kintu kiryoshe nko kuba uri kumwe n'abantu baryoshe kumviriza baryoshe kumva motivation na determination yabo umwe wese uko ndamwumvise numva nyongereyemwo inguvu kandi nanje nizere yuko umwe wese inguvu zigenda ziduga ikiganiro ku kindi ikiyago ku kindi igikorwa ku kindi twese tugire ishaka tugire morale ikomeye Akamuna nkwinginge imbere yuko hezuze kugarukana karirimbo tugire morale runo rugamba ruraryoshe turabona abantu batwenga bariko baracinyiza abarundi turababona bariko baratamba bariko batambira ku mivyimba none twebwe natwe rero natwe twaranse kwicwa n'agahinda twanse kubaho twakira uwo mubabaro ngo tubabaze gusa ngo utujye buke udutware morale yose turware depression duhwere eka twebwe twarahagurutse umuntu wese azi ko yahagurutse mu buryo ubwo aribwo bwose ndabisubiramo nubwo ari ikiganiro ca Red Tabara umuntu wese jewe umuntu wese tuvugana aba bari bariko baca mu nzira zijanye na societe civile ndabumva na morale aba bariko bahagaze mu nzira za politike ndabumva na morale abariko bakora muri diplomasi ndabumva na morale irenzeko hari akantu rero sindababariye abari ku rugamba ndabumva na morale irenze gose cane gose harimo uburyohe bwo kumenya ko uri ku ruhande rwiza hariho uburyohe bwo kumenya ko ivyo uriko urakora yuko uhura n'ibibazo ntimunyumve nabi urugamba rwo kubohora igihugu ruragoye urahura n'inzitizi nyinshi cane gose ariko harabaho morale iyo uhuye n'inzitizi ukayikuraho ugahura n'iyindi ukayikuraho ugahura n'iyindi ukayikuraho ukabona biragenda neza cane gose
ku munsi hiyubaka ko izindi nguvu, kandi turabishima. Twese twihe morale yo kubohora igihugu cacu, kandi mugumane vision. Je kintu kimfasha cyane gose, guma wiyibutsa yuko ibihugu byose bifise etat de droit, hari abayigwaniye, kandi gushika uno munsi ivyo bihugu biba bifise umunsi wo kwibuka abagwaniye iyo etat de droit. Baribuka, intwari ziribukwa, uwicaye nta na kimwe agira ntiyibukwa, kandi nta nica ahindura. Igirira icizere, umudari w'ubutwari tuzowambikwa, kandi tuzowambikwa izuba riva tuba bazima canke twarapfuye. Abazokwambikwa amapingu bazoyambikwa, kandi bazoyambikwa izuba riva, kandi isi yose irorera. Intsinzi ni kashi, aturudi inyuma. Ino nguvu wumva mu mutabazi uwo ari we wese, ukaba utayifise muri wewe, ukaba utumva morali kurimo, ni wewe bikuvako. Genda egera uwo ushaka wese, agusesereka akamorali gake gake. Hanyuma ako kamorale wewe uzokabona, ariko uzokiyumvamwo byambya nawe ugiye mu bikorwa, ufatanye n'abandi ukavuga ati ewa, muri ibi bikorwa turimo ubu duhuye n'iki kibazo, mbega basha tugikenyure gute, ukumva ivyiyumviro ukabona kirakenyutse aho. Morale rero yici duga rero neza neza. Ntidukeneye abafana, ntihagire umuntu aza gufana rero tabara. Nta muntu dukeneye tuje inyuma, ntidukeneye tugeze mu matora muzodutora. Nimuze dufatane mu minwe, tugende tubuhore. Uzane ishaka ryawe, uzane ubutwari, uzane twizerane nk'abantu twana ikintu. Muze dufatane tugende tubuhore, kandi tuzobishobora. Tugire igihugu rero umugoroba mwiza, igitondo ciza, umunsi mwiza, bivanye n'umwose ahagaze. Uwo bitameze neza akomeze icizere ko ejo bizogenda neza gusumba. Uwo bimeze neza yibuka ashime, kuko n'ubuntu bw'Imana. Ariko ibyo ari byose, imbere ya byose ni igihugu. Tugire igihugu rero tucitangire. Nawe ubutaha tucitangire. Akamuna tucitangire. Pamela, nanje nari mfise akantu mu gusezerana nagomba gushikiriza. Uru rugamba zina murundi wese uri muri uwo mubabaro, uri muri aka gahinda ko kuba mu buhungiro, ko kumva amakuru y'iwanyu y'iwacu, twumva amasoko ari karasha, ntihabe ama investigation, abantu bariko barapfa, ibiziga bigatogwa ntibikwirikiranwe, amatongo ariko aribwa, ubutungane abantu bose bararira. Uwo murundi wese uwo mubabaro afise nawuzane mu batabazi, ashireko itafari kugira ngo igihugu gitabagwe. Nkabonera akaryo gushimira zina murundi wese ariko arakora iki gikorwa cy'ubutabazi bwo guciwe. Iyo igihugu gitabaye naco fendofe kizogutabara. Hanyuma iyindi message igenda kuri aba bariko barasamara canke bagomba no gusamaza abandi. Nagomba ndababwira ikintu kimwe cyo muri Bibiliya kubemera. Hari umudamu yitwa Esther. Uwo mudamu yari yararongowe ibwami, ariko muri ubwo bwami bakaba bariko barategura genocide ku Bayahudi. Uwo mudamu yigira sindabibazwa, kandi yaragize Imana arashika ibwami, arongorwa ibwami, aranka gutabaza kugira ngo bene wabo ntibahone. Abasaza b'Abayahudi baramwegereye baramubwira ati Esther, nubwo uri bwami ukibaza yuko washitse, umenye yuko hari impwemu mbi iriko iratembera kugira ngo iduhonye twese, kandi nawe nimbura umuyahudi nawe wenyene iyo mpwemu mbi izogutwara, nawe uzobura ubuzima. Turagutumye rero ibwami kugira ngo tuvugire, ariko nubwo utotuvugira
nubwo utotuvugira Imana yaturemye izotuvugira kandi tuzokwibohora kandi ntituzopfa, ariko wewe uzoba usevye. Iyo niyo message nagomba mpabarundi bariko barigira sindabibazwa muri runo rugamba. Nubwo mutoshigikira abatabazi, urugamba ntiruzohagarara, ruzobandanya, muzokwicwa n'ubumaramare igihugu catabawe n'abantu mwari mutusumbya n'uburyo, mwari musumbya n'amafaranga, mwari musumbya condition de vie, baritanze baragibohora kandi muzokwicwa n'ibimaramare. Murakoze rero mwese, tugire igihugu kandi tucitangire. tucitangira akamuna ngira ngo udushirira ko akamorale dusezerana kakandi nyene. Akamuna turi kumwe? Akamuna turi kumwe? Yagize ikibazo. cyane Bobo, urakoze mwese ku nama nziza mutanze. Narimbuze gatoya ukuntu bigenze, ariko mbonye ata kibazo kidasanzwe cyari cabaye. Ndabashimiye cyane gose, ariko reka nshimire cyane abafashe umwanya wabo, abafashe umwanya wose tumaranye, abo twabanye mu gace ka mbere tukabandanya tukabana no muri kano gace gakurikira. Namwe muri abatabazi kandi beza, kuko naho utavuze intererano yawe yo kuba hano kugira ngo tuganirire muri kino cumba ni gitangaza kandi turayishima. Nawe uri intwari. Ndumva no bavuga amazina yanyu mwese, ariko muri abatabazi beza. Inama zivugiwe hano, ico tugenda tugakora, ico mugenda mugakora ni uguterura izi nama, ibi biganiro vyabereye hano, mukabiha umuntu uwo ari we wese. Umuntu uwo ari we wese niyaba yumvisemwo ibitandukanye n'ukuri azi, uwundi munsi uzokurikira azoza kugira ngo atubaze vyinshi, hama tuganire nawe. Iki kiganiro tugihe umuntu uwo ari we wese. Muri uru rugamba turashaka gushika ahantu hatatu hakomeye, ku bintu bitatu bikomeye, kugira ngo twubake igihugu cacu twese, igihugu kidukwiriye, igihugu gifise iteka ryacu. Ubwa mbere turagwana kugira ngo tubohore igihugu. Kugwana kugira ngo tubohore igihugu, ibi biraba twebwe twamaze gufata umuheto, biraraba abanyamashengero, biraraba societe civile, ibi biraraba amaklase sociale yose y'abarundi, kuko imbere ya byose ni igihugu. Nitwamara kugira igihugu, tuzorondera biciye mu bucamanza bwigenga, turondere kumenya ibyazingamitse igihugu cacu, ibyatumye igihugu cacu isura yacu ihindana, igihugu cacu kigasigwa urubwa, igihugu cacu kikabera umunuko akarere, igihugu cacu kikaba umuzigo ku bindi bihugu byo mu karere, aho uyu munsi arico gihugu kitagishoboye kuriha amafaranga buri gihugu gitanga mw'ishirahamwe ry'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko
aho igihugu cacu iyo bavuze ngo ninde afise ideni, ni Burundi, ni Kongo adashoboye kwishura ideni, adashoboye kwishura, aho igihugu cacu cambitse. Tuzorondera kumenya biciye mu bucamanza bwigenga aho ivyo bintu vyavuye, hama hakubitwe umwotso. Abatumye ivyo biba bazofatwa, babibazwe, babihanigwe, hama bigishwe kubana n'abantu, bagaruke muri sosiyete, twubake igihugu, tugere kure, maze inama iganze mu gihugu cacu, ahabaye ikibazo twicaye tukiganireko, twubake Uburundi bushasha kandi Uburundi bwiza. Ndabashimiye. Imana y'Uburundi, Imana y'igihugu cacu, Imana iturinze uyu munsi, izoduhe kubona uwo munsi. Ndabashimiye kandi Imana ikomeze kubarinda, kandi twese turindire hamwe. Reka twumve ko tubona akaririmbo kugira ngo tubyine, hama tugire muhare, hama duce dusezerana. Akaririmbo gaheze turaca dusezerana. Ndabashimiye cyane, tugire igihugu. Ndumva ko indirimbo nateguye bidashobotse yuko iboneka kubera agakoresho kandi dukoresha. Reka ndabashimire, ndabikebanure, ndababwira ntitugire igihugu kandi tucitangire. Abatabazi turabane ku mugongo, turabane iburyo n'ibubafu, dufatane ukuboko, tugende dutabare igihugu cacu, tunasonga mbele. Nchi yetu itakombolewa. Si sote tutakaa pamoja, tutakufa pamoja, tutapona pamoja. Nchi yetu hadi ikombolewe. Asante sana, tugire igihugu.